ya ndabaramukije nanone bantu banje. Uyu munsi nje kugira ngo tuganire mu vyanditswe vyeranda mu majambo amwe yanditswe muri Bibiliya duhereye ku gitabo c'Abami. Uyu munsi tugaturabe abami batwaye biriya bihugu muhora mwumva, ibihugu Yesu yavukiyemo. Rero imbere yuko turabira hamwe ivyo abo bami bagiye baratwara, ingene vyagiye birakurikira, ingene vyagenze, reka mbanze gusabe ugire subscribe. N'umwanya muto cyane, ni 1 2 3 ukaba urahejeje kugira subscribe, hama kugira ngo ibiganiro biza birava muri Tagata TV, chaîne ya YouTube n'umuryango wacu n'umuryango mugari, kugira ngo ibiganiro biza birasohoka biza biragushikira vyihuse. Jewe ugiye kumva nakuri kurumva ni Emery kuva muri Tagata TV. Reka turabire hamwe mu binjana biheze umwami kazi yitwa Yezebeli, ingene yari umugome, umwami kazi w'umugome. Turaza kuvyumva ingene uwo mwami kazi kugira aronke ico yipfuza, aronke ico yakeneye, ingene yabanza kwica nyeneje kugira ngo ashobore gutahukana ico kintu yabonye ufise. Wumvirize ubu bugome bw'uyu mwami kazi, aho kugira ngo afate ico ufise yipfuje, yabanza kugukura mu nzira kugira ngo ashobore gutahukana ico yakubonye ko, itunga ryawe yakubonye ko. Nyuma yaho umwami Yerobowamu apfiriye, muri ico gihe abami bose bategetse ubwami bwa ruguru bwari bugizwe na ya miryango 10 y'Abanyayisirayeli. Umwami Ahabu niwe yabaye mubi cyane kurusha abandi. Mbega ubuzi impamvu yoba yarabaye umwami mubi? Reka turavyumva. Gusa nabike mu ntango twavuganye ko twumvise yuko umwami kazi Yezebeli ariwe yari umwami kazi w'umugome, ariko aho tugeze murumva ko umwami Ahabu ariwe dushikiriye nawe yari umugome. Reka twumvirize icyatumye aba umwami mubi mw'ico gihe yarongoye ico gihugu. Impamvu ni imwe y'ingenzi, ndetse n'umugore wiwe umwamikazi mubi Yezebeli. Murumva ko uyu mwamikazi Yezebeli yari afise umwami yitwa Ahabu. Ego Yezebeli ntiyari impamvu novuga ko Yezebeli yari umwamikazi w'umugome, ntiyari umunya-Israeli kazi wewe, yari umukobwa w'umwami w'i Sidoni. Tugiye mu byo gusenga naho, Yezebeli yasenga Bahari, ikigomana cyitwa Bahari, kandi yatumye umugabo we Ahabu nawe n'abandi b'Abanya-Israeli benshi gusenga ico kigomana cyitwa Bahari. Bujyanye nubwo uri kuraraba isi tugezemwo, iyo umugabo akunze umugore haragira igihe nawe nyene novuga ko ashobora kubura kontrole, ku buryo usanga agira kuko ku mabwire y'umugore kukungene aba amukunda birenze. Yezebeli yanka Imana, kandi muri uko kwanka Imana akaba yaricishije abantu benshi mu bahanuzi bayo. Ariko burya umuntu yiyumviriye ibintu vy'Imana agatangura kwica amazi, agatangura guhohotera abantu bayo, uyu muntu ntaramba. Imyanya imperuka arapfa, kandi apfa nabi. Reka turaza kuvyumviriza. Inyuma yuko agiye aricisha abantu benshi, akicisha n'abahanuzi bayo, abandi nabo mu gusenga, kubera ubwo bwicinye bw'uwo mwamikazi, babanza kuja kwinyegeza ngo ntibabice nabo. Iyo Yezebeli wa mwamikazi yipfuza ikintu runaka, yabanza kwica nyine cyo kugira akironke.
navyumvise kugira ngo uwo mwamikazi aronke icyo yipfuza, bwa bukunzi bw'inda, yabanza kwica nyene ico kintu kugira ngo ashobore gutwara ico kintu, ashobore gushimisha ndetse n'umwami wiwe, kuko urumva ntiyabikorera ubusa, hari icyo yabagamije, kuko urumva ko atari n'umunya-Israeli. Umunsi umwe umwami Ahabu yari afise agahinda kenshi, mwumvirize neza, nuko Yezebeli aramubaza ati, wa mugore wiwe, kuki ga mwami wanje uyu munsi ufise agahinda kenshi? Umwami aramusubiza ati, byatewe n'amajambo Naboti yambwiye. Nashatse kugura uruzabibu rwiwe, ariko ambwira ko ntashobora kurubona. Yezebeli wa mwamikazi w'umugome wiwe ati, humura nzorukuzanira. Mwibuke navuze yuko umwamikazi kugira aronke icyo ashaka gishimisha umugabo wiwe yabanza kwica kugira ngo abone ico kintu. Nuko Yezebeli yandikira bamwe mu batware arababarira ati, mushake abagabo bo kurega Naboti ko yatutse Imana n'umwami, hanyuma mumuvane mu nzira maze mumwice, kandi mumwicisha amabuye. Murumva abantu bacu ibintu bigenze, umugore ingene ameze, ariko si abagore bose, yari uyu mugore w'uyu mwami Ahabu. Igihe Yezebeli yamenya ko Naboti yapfuye, yabwiye Ahabu ati, ngaho rero genda wigarurire uruzabibu rwa Naboti. Acatangura no korasha imvugo, avuga ati, ese ntiwemera ko uwo mugore yagomba guhanirwa icyo gikorwa cy'ikibi yakoze, ngo yatutse Imana ngo n'umwami, kandi ibyo byose areka bimubeshera kugira iki? Amutware rwa ruzabibu umwami yari akeneye. Nyuma y'igihe ivy'Imana ntibigenda akagirira, Imana nayo iragaruka bitangura guhana wa mugore kubera ububi bwiwe, irungika Yehu kugira nawe aze kwihorera. Igihe Yezebeli yumva ko Yehu aje yisize irangi mu maso, agerageza kwitunganya ngo agaragaze ko ari mwiza. Uyu munsi novuga ati ni bimwe muhora mubona abakobwa bisiga fondote, rojare n'ibintu nk'ibyo, ndetse umengo basigaye banisiga n'ibintu byinshi, mucya mubibona muranabindusha. Ariko igihe Yehu yaza maze akabona Yezebeli arungurukira mu idirisha, yahamagaye abagabo babiri bari mu ngoro y'ibwami, arababwira ati, nimumunjugunyire hanze. Yagize Imana baramwumviye, babigenza batyo nkuko uza kwibona muri iyo shusho, baramujugunye hasi maze arapfa. Nuko ivye bya wa mwamikazi w'umugome yitwa Yezebeli, umugore wa Ahabu mwami, birangira bityo. Murumvise yuko bujyanye umukunzi bw'inda ni bubi, maze kugira ubukunzi bw'inda gutinda naho ushobora kwiyumvira gushiramo n'Imana, ugatangura guhaza abantu b'Imana ubica. Uyu muntu muze mu musengera, ahubwo uwo muntu ntagihe azomara. Wose ngo ubwire ubukunzi bw'inda ku giti cyawe we gusa, naho nyene si ngombwa ngo kugira ngo nk'icya mugenzi wawe nawe ngo banze kumwica. Oya, si ngombwa ngo banze kumwica. Yo reka rero mbashimire mwe twabanye muri kino kiganiro cy'uyu mwamikazi w'umugome, umwamikazi Yezebeli, umugore w'umwami Ahabu. Murumvise ingene yagize ubugome afatiye ku bukunzi bw'inda. None reka ndabashimire, ndusaba gusubira kugira subscribe, ukora bakogize subscribe kugira ngo uyu muryango mugari ubashe kwaguka, kuko so wanje
urubuga iyi channel si yanje ni iyanyu. Ciao ciao.